De Néhémie chapitre 9. muri Nehemiya igice c'icenda Il s'agit en effet d'une prière de repentance. bijanye n'isengesho ryo kwihana dore ku murongo wa gatandatu. Nehemiya igice c'icenda dore ku murongo wa gatandatu. Dans la deuxième partie du verset 5. turahera mu gace ka kabiri k'umurongo wa gatanu. baraheza bahimbaza izina ryiwe ry'icubahiro ariryo rishizwe hejuru gusumba ugushimwa kose no guhimbaza kose bigakurikirana nk'uko vyamye uhereye kera hose ugashira bitazoshira. Umurongo wa gatandatu Ezira araheza aravuga ati ni wewe uhoraho wowe wenyene, nta wundi, ni wewe waremye ijuru mbere n'amajuru asumba ayandi n'ingabo zose zo kuriyo, waremye n'isi n'ibiri kuri yo byose n'ibiyaga n'ibiri muri byo byose, kandi ni wewe ubibeshaho byose, ingabo zo kwijuru ziraguhimbaza. Uhoraho mana ni wewe watoye Aburamu umukura muri Uri y'Ubukaludaya umwita izina Aburahamu. Murongo 8. Après avoir trouvé son cœur fidèle envers toi, wabonye umutima wiwe kari wo kwizigirwa imbere yawe, usezerana nawe isezerano ryo kuzoha urubyaro rwiwe igihugu c'abanyakanani, c'abaheti, n'ic'abamori, n'ic'abaferizi, n'ic'abayebusi, n'ic'abagirugashi, kandi iryo sezerano warishikishije kuko wama ugororoka. wararishikije kuko wama ugororoka. wabonye ibyago vya basokuruza bacu bari muri Egiputa, wumva ugutakamba kwabo bari ku kiyaga gitukura, werekanye ibimenyetso n'ibitangaza kuri Farawo no ku basavyi biwe no ku bantu bose bo mu gihugu ciwe, kuko wari uzi ko bagenda babihayagiza ko ngo babafata nabi. uko niko wironkeye izina rya rurangiranwa ari ryo gifise na bugingo n'ubu. Tu as fendu la mer devant eux. watandukanije ikiyaga mu maso yabo, et ils sont passés à pied sec au nabo milieu de la mer. bagicamwo nk'abagenda ku musozi, ariko ababakurikiye babahiga ubakororera ibwina badobera mu mazi maremare nk'ibuye. Murongo wa 12 ubarongoza inkingi y'igicu ku murango n'inkingi y'umuriro mw'ijoro. Tu les as conduits le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu pour éclairer le chemin. kugira ngo bamurikire mu nzira bacamo. Tu es descendu du mont sur le mont. uramanuka uhagarara ku musozi Sinayi, uvugana nabo uri mu ijuru, ubaha amateka agororotse n'ivyagezwe by'ukuri byo kwizigirwa n'ivyashinzwe bo n'amabwirizwa by'agahore. Umurongo wa 14 wamenyesheje isabato yawe yera, ubashiriraho amabwirizwa n'ivyagezwe n'ivyashinzwe, ubitumye umusavyi wawe Mose. De ton serviteur Moïse. Verset 15. Umurongo wa 15 ubaha umutsima uvuye mu ijuru wo kubamara inzara, ubaha n'amazi adodobeza mu gitandara yo kubamara inyota, ubagera kuja kwinjira igihugu warahiye kuzokibaha. Umurongo wa 16 ariko basogokuruza bacu babaye intahetwa, bagamika izosi, ntibumvira amabwirizwa yawe, banka kuyumvira canke ngo bibuke ibitangaza wakoze muri bo, ariko bagamika amadosi yabo, baragarariza, bironderera umugabisha ngo basubire mu buja bahozemo. Ariko wowe uri Imana ikunda guharira, haleluya, uri nyabuntu, wuzuye imbabazi, utebakuraka, ugira ikigongo cinshi, nuko rero ntiwabataye. Umurongo wa 18 mbere
un veau naho bicuriye igishushanyo c'imasa kivugutiwe et qu'ils dirent bakavuga ton Dieu bateye imana yanyu sorti d'Égypte. yabakuye muri egiputa Et lorsqu'ils commirent des graves méfaits, bagakora ibyo kukuratsa bikomeye ariko naho nyene kubw'imbabazi zawe nyinshi ntiwabataye mu bugaragwa. la colonne de nuée ne s'est pas inkingi y'igicu ntiyabavuye imbere ku murango conduire sur les chemins, ibarongora mu nzira canke inkingi y'umuriro mu ijoro yo kubamurikira ngo ibereke inzira bacamo. tu leur as donné aussi ton bon esprit. wabaye mwemu wawe mwiza wo kubaha ubwenge wo kubigisha. Ta manne à leur bouche, ntiwabimye manu yawe yo kurya pour leur ubaha n'amazi yo kubamara inyota. umurongo wa 41. tu les as nourris dans le désert de sorte wabatungiye mu bugaragwa kumara imyaka 40 ntibagira ico bakena. impundu zabo ntizabashirirako, ibirenge vyabo ntibyavyimba. tu leur as donné des royaumes et des peuples en wabagabiye ibihugu by'abami ubaha n'amahanga, et tu leur attribuas territoire ubagabanganya imigabane nk'uko imiryango yabo iri, begukira igihugu ca Sihoni umwami w'Heshiboni de Hesbon. n'igihugu ca Ogi umwami w'Ibashani. Verset 23. umurongo wa 43. Tu rendis leurs fils aussi nombreux wagwije abana babo bangana n'inyenyeri zo kw'ijuru, et tu les fis entrer ubashira mu gihugu comme wabariye ba sekuruza babo ngo bacinjire pour le prendre. bacegukire. Verset 24. umurongo wa 44. Si leurs fils entrèrent dans le nuko abo bana babo baraza binjira ico gihugu baracegukira, devant eux les habitants du nawe unesha imvukira zaho ari bo banyakanani, tu les laissas ubagabura mu maboko yabo sous leur pouvoir, hamwe n'abami babo leur roi, n'abantu bo muri ico gihugu afin qu'ils les traitent kugira ngo babagirire uko bashaka. umurongo wa 45. Ainsi, ils conquirent des villes fortes, batsinda ibisagara bikomeye bifise inzitiro z'amabuye, des maisons remplies de bashikira n'intara zimera cane, binjira n'amazu yuzuye ivyiza byose, bashikira n'ivyobo vyimbiwe kubika amazi n'imirima n'imizabibu n'imyelayo n'ibindi biti vyama vy'isinzi, bararya barahaga baravyibuha, dans la jouissance. bidibamira mu vyiza byose wabahaye. Peut-être seulement juste kumbure ici, dushike ngaha gusa iri jambo ryera kandi ry'igiciro ry'Imana. twaje kugira ngo dusenge, ariko hano turabonye yuko muri no sengesho yuko uyu muntu w'Imana yadugije iri sengesho imbere y'Imana, kumbure ubwoko n'ubwoko bwose. ils ont fait une rétrospective. basubije amaso inyuma bararaba, babona ibintu byari byabaye kiragiye kera imbere yabo kuri ba sekuruza babo, bararaba inyuma gushika kuri Mose, baraba kuvayo, Et ils ont dû voir, kandi bategerejwe kubona, considérer baritegereza, combien le Dieu barabona ingene Imana yizigirwa, ingene yaba iri kumwe n'ubwoko bwayo, n'ingene yabanye na ba sekuruza babo. bategereje kwatura, baramenya yuko yari yarabahaye ibintu byose, yari yarabasezeranije Imana. rero qu'il n'ait pas agi comme Dieu l'avait exigé de. ntibakoze nk'uko Imana yari yabasabye gukora. Nous venons néanmoins de lire nubwo biri uko duheje gusoma yuko Imana nubwo biri uko yagaragaje imbabazi zayo ntiyigeze ibaheba, ariko aravugwa hano ngo inkingi y'umuriro cher devant eux, yagendera imbere yabo, le jour et la nuit. inkingi y'igico ku murango no mu ijoro, inkingi y'umuriro, kandi Imana yaba iri kumwe nabo, yaba iri kumwe nabo ntacyo bitwaye ikintu cyose baba ariko barakora. ubu rero nibutse ubutumwa bwo mwene data Branham yavuga, akavuga ngo
baramu yarafise impamvu zo kuvuma, ariko nubwo biri uko yarafise uburenganzira bwo kuvuma kuko Imana yari yarahezagiye. Mwindata aravuga ngo mubwo butumwa ngo bakoze ibyaha uko bari bishoboye, bakoze ibibi uko bari babishoboye, ariko nubwo biri uko nta muntu n'umwe yari afise uburenganzira bwo kubagira nabi kubera yuko bwari ubwoko bwatoranijwe. Amen. Kandi hano turabona rero uyu muntu w'Imana aramagara ubu bwoko bw'Imana ngo buhimbaze Imana. Umurongo wa 5 agace ka 2 aho twatumye dutangura akavuga ngo muve hasi muhimbaze uraho Imana yanyu kuko byamye uhereye kera hose ugashitsa ibyo bitazoshira. Numenye bwiza cyane biciye kuri mwe mu w'Imana, kandi aya majambo yaravuzwe kandi n'ubu biracafise agaciro gushika mu minsi yacu. Natwe bene data n'abashiki banje nta kundi kuntu twobigenza kiretse guhimbaza Imana yacu uhereye kera gushitsa mu byose bidashitoshira. Kuko natwe turashobora kuraba inyuma, tukaraba inyuma byo twaciyemo, tukabona ingene umwami yakoze ibintu bihambaye. Ntidukwiye rero kubyibagira. Turashobora kuvuga ko bashoboye kubona ibyo umwami byose yakoze, ariko nk'uko byanditswe hano ngo bakomanaje imitima yabo, bagamitse ijosi ryabo ku bijyanye n'Imana no ku bijyanye n'ijambo ryayo. Ariko ntibikwiye kumera nk'uko bene data n'abashiki banje, ahubwo reka tugumize imitima yacu yuguruye, turamire amaso yacu turaba umwami kugira ngo tumuhimbaze, tumushime kubwo buntu bwiwe, kubwo imbabazi ziwe no kubwo ikigongwe ciwe. Kuko twebwe twoshobora kuvuga gusa tukavuga tuti twebwe turi abantu bibagira kandi b'abanyantege nke, kandi birashoboka yuko tunakora amakosa ahagije, umwe agakora menshi cyane undi agakora make kumbure, ariko turegera umwami tugashaka musaba ko n'umugoroba mu buryo budasanzwe kuko niyo saha yo gusenga. Turashaka musaba ngo atugire ubuntu, atubabarire, ababarire abasa natwe, ntiyibuke amakosa yacu, ariko atwoze biciye ku maraso yiwe y'igiciro gera. Ico nico kidukoranije bene data n'abashiki banje bakundwa, kugira ngo muhimbaze, tumusenge, dusenge umwami wacu. Haravugwa ano muri Nehemiya 9:16 ngo ariko bo basokuruza babaye intahetwa, bagamika amajosi, ntibumvira amabwirizwa yawe. Umurongo wa 17 ahubwo bankakumvira canke ngo bibuke bitangaza wakoze muri bo, bibagiye ibintu byose Imana yakoze. Mbega natwe tubikore nk'uko, mbega dukore nk'ibyo natwe, mbega twibagire ibintu byose Imana yakoze? Oya, biragahera. Oya. Nico gituma dukwiye kuvuga ibyo bintu, tuvuge ibyo Imana yakoze guhera ku ntango gushika ku iherezo, kuko n'ubu ntirarangiza. Bene data n'abashiki banje yatanguranye na Mose canke na Aburahamu, ariko n'ubu ntiraheza, ariko ni ya yindi nyene uko yari iri, kandi n'uyu munsi iracakora ibihambaye muri abo bose bayigira icizere kandi bakayikunda kandi bakumva ijambo ryayo. Bene data n'abashiki banje, nk'uko avugwa muri Nehemiya 6:9 ngo uhoraho wenyine nta wundi, niwe waremye ijuru mbere n'amajuru asumba ayandi n'ingabo zose ziri kuri yo, waremye n'isi n'ibiri kuri yo byose, n'ibiyaga n'ibiri muri byo byose, kandi niwe ubibeshaho byose. Ingabo zo ku ijuru ziraguhimbaza. Nanjye ndiyumvira muri jewe ati amajuru y'amajuru akwiye guhimbaza gusa, ariko natwe twagenewe kumuhimbaza, natwe twagenewe kumutazira, kandi turashobora kubona tukizera n'imitima yacu yose yuko byose byaremwe n'ikiganza c'Imana yacu, kandi yuko igumije ibintu byose mu kiganza ciwe c'ubushobozi. Ibyaremwe byose hamwe buryo budasanzwe abo yitoranirije akabahamagara mw'ino minsi. Amen. Tutibagiye ubwoko bwiwe bw'Abisirayeli bwo yakoranije
mu gihugu cyabo. Ni Imana nziza, ntiyibagira, kandi twabisomye ejo ngo abo yarahiye yagumije ijambo ryayo, ngo wagumije isezerano ryawe, natwe turizera yuko azogumya isezerano gushika ku iherezo. Nimba yaragumije ibyo yari yavuze kuri Aburahamu no kuri Mose, ibyo yari yavuze kuri Eliya no ku byo yavuze ku bahanuzi bose, uko niko natwe dushobora kuba tuzi neza tudakekeranya yuko azonagumya ibyo yatubwiye natwe mu ino minsi. Amen. Bene data bashiki banje, reka tugume dushikamye mu kwizera, ntitunyiganyige kandi ntidusubire inyuma, ariko mu cyizere reka dushire ukwizera kwacu mu masezerano yewe, kuko turabizi yuko ijuru n'isi bizorangira, ariko ibyo yavuze azobigumya nta nkeka. Uko rero niko tunezerwa kandi tukayashima cyane. Ndatekereza kubyumvira ko nubwo yaragumije ubwoko bw'Abisirayeli mu bugaragwa imyaka ishika 40, haravugwa hano 41 muri Nehemiya 9, batungiye mu bugaragwa ntihagira icyo bakira, impudu zabo ntizabashirako n'ibirenge byabo ntibyabyimba, bari bafise ibyo kunywa, bafise ibyo kurya. Imana nyembabazi yari yitwararitse ibintu byose. Bene data bashiki banje, natwe na kimwe tuzobura. Imana yo kwizigirwa iraducunze gushitsa no mu minsi yacu. Haleluya. Iritwareka ibyo kurya byo mu buryo bw'imwemu, kandi yitwareka n'ibyo dukeneye hano kwese, kandi yitwareka byose dushobora gusa kuyihimbaza. Amen. Turashobora kuvuga gusa tukavuga ngo Imana iduhe gusa ubuntu bwo kuba tutogomeka izose, ntitugomeke izose ngo twibagire amajambo yose y'Imana ayo yavuze mu buryo budasanzwe, kuko twoshobora kumure kuvuga tukavuga twihuse, tukavuca urubanza, tukavuga ibindi bintu, ariko mbega twebwe bimeze gute? Jewe bimeze gute? Wowe bikumereye gute? Turashobora kumbure gusoma amajambo tukavuga ngo mbega ni gute aba bantu nk'aba bashobora kumera nk'uko, mu gihe bari babonye n'amaso yabo bwite, bakabona hanyuma bagasogwa muri Egiputa. Ni gute mbega bashobora gukora ibintu nk'ibi? Ntitubaze ikibazo nk'icyo, ahubwo dusenge tuvuga ngo Mwami tugire akagongwe, kandi nimba batashoboye kubishikako, Mwami twowe dutwemereye tubishikeko, kugira ngo dushobore kuguseruka imbere yawe tudafise agasembwa nk'uko ushaka ko tumera. Bene data bashiki banje, iryo ryose gisho ryanje no cifuzo imbere y'Imana nzima, kandi nzire ko cifuzo cacu twese. Niki bimaze iki kwirukanga? Bimaze iki no gukora nimba tutaronse ikitsibo c'incenzi? Ngivyo rero ivyo ndio dushaka kuronka igitsibo c'incenzi. Nashaka kuvuga tugabe cyane ku ijambo ry'Umwami, dukunde cyane ijambo ry'Umwami, twitwareke cyane ibyo yategetse, ngo no mu minsi yacu natwe yaduhaye amabwirizwa menshi, kandi twashoboye gukora ibintu byinshi. Turashaka ko ibandanya kuvuga, ibandanya kwimenyekanisha, yeshimagize agati mu bwoko bwewe. Mbega turabishaka twese cyane tubishaka? C'est ce que je demande. Ibyo nibyo mbaza gusa, adufashe gusa kubwo buntu. Amen. Ashimigwe Umwami kubwo aya mahirwe dufise yo kuba hano. Indirimbo twaririmbye ntitwaziririmbye gusa, ahubwo twibajije nimba ibyo twaririmbye ari by'ukuri. Mbega ubuzima bwawe bwabereye umugisha abandi? Ndizigira ko Imana ishobora gutanga umugisha kubw'ubuntu, kugira ngo dushobore kuba umugisha, tubere umugisha abandi. Hanyuma indirimbo ya nyuma yavuga abasaruzi, umugwi mwiza unezerewe wa basaruzi batanga ingano zabo. Mwami atugire ubuntu twese. Watanze ukubiba, ni watanga ugukura, ni watanga no gusarura. Mbega waba warabaye umugisha ku bandi?
le fardeau du monde mbega uwo butwaye umutwaro w'isi iriko irapfa qui déjà placé clairement la croix du Rédempteur woba warashize mu buryo bugaragara umusaraba mu buryo bwiza umusaraba w'umucunguzi imbere yawe ni ibintu byose twese dukwiye kwishurako ijambo ryabanje twese ryadukozeko ariko quelque chose a encore hari ikintu frappé aujourd'hui cyankozeko cyane uyu munsi hagati ku murango et je demande à la personne de me comprendre. ndasaba uyu muntu antahure C'était la question de savoir ariko cyari ikibazo cyo kumenya nimba avant le service divin abafise impano bo bategerezwa guhura imbere y'uko ab'amakoraniro était qu'une seule hanyuma sœur inyishu yabaye yuko ngo hari umushiki wacu umwe ou peut exister. afise impano cyangwa ashobora gukoresha izo mpano Frappé plus que le tonnerre ibyo rero byankubise au même moment. nk'uko kwitwa n'inkuba n'uturagaro À quoi nous mu sert mwanya umwe un ordre dans l'assemblée aha ni gahunda itumariye iki mu ishengero hamwe n'amabwirizwa pour les appliquer nimba ne sont pas encore là. ibikoresho byokoreshwa bitari ngaho De piété. aho rero tuba dufise gusa ishusho isa n'iyo kubaha imana L'affichons tukayigaragaza inyuma gusa la puissance de Dieu qui ariko ubushobozi bw'imana butegereza kugaragaza bukaba buhakanywe kuko se manifeste. budashobora kugaragara Et bien sûr, quelque chose s'est passé en moi. hari ikintu cyabaye muri jewe Allons-nous attendre mbega tuzorindira igihe kingana gute gushika aho imana izosuka mu wayo Combien de temps voulons-nous attendre mbega turashaka kurindira gushika ryari gushikaho ibyo biceka ikibazo cyo kubaho cyangwa gupfa kuri twebwe Nous venir devant la face de Dieu, tugashobora kuza imbere y'imana nous bénir kugira ngo ishobore kuduhezagira comme il a béni les croyants dans le christianisme. nk'uko yahezagiye abakristo bo mu gikristo cy'ubwa Nous mbere sommes là mbega turi hano kugira ngo tuvuge tuganire kugira ngo duharire en théorie des choses mu qui ne majambo sont pas ibintu encore réalisables dans la pratique. bitaraba n'ibishoboka mu bifatika mbega turi ngaho ku bw'ibyo Alors sommes-nous là canke turi ngaha kugira ngo tureke duhezagirwe n'imana afin de devenir kugira ngo tubone uko ducekera umugisha abandi Et il est aussi très facile de dire biroroshe kuvuga celui-ci ou ngo celui-là uyo o ngo cyangwa uriya wundi des dons ngo bagize impano et comme ça. kandi ngo zimeze uko zimeze nk'uko mbega iyo niyo mpano y'imana Te satisfait mbega dans ton cœur ibyo biraguhagije mu mutima lorsque tu juges igihe les autres uriko de cette manière urabona abandi muri ubwo buryo que canke c'est ton droit ni uburenganzira bwawe cyangwa n'uburenganzira bwanje bwo guhabwa n'imana ibyo yadusezeranije. Nous ne sommes pas là pour classer ou diviser. ntituri ngaha kugira ngo dutondeke cyangwa ngo tugabure cyangwa ngo duce urubanza cyangwa ngo dutsindishe Nous sommes là ariko turi ngaha kugira ngo tugire umugabane mu gusubizwa kw'ibintu byose kandi ibyo bitegerezwa gukorwa gusa biciye mu gusukwa kwa mwemu yera. nous estimons nimba rero dufashe yuko imana izosuka mwemu wayo nous n'ayons besoin de crier à haute voix. tudakeneye gukoma induru n'ibikora uko bimera uko Il n'est pas question. Il ne s'agit pas seulement ntibijyanye gusa no kuba hoba induru cyangwa hakaba uguceceka. ni ikibazo cyo kwizera no kwizera ibyo imana yaduhaye ibyo imana kuko imana yaduhaye ibyo yasezeranije kandi no gusukwa kwa mwemu yera nabyo byarabaye. Nous avons lu dans la parole des twasomye mu ijambo ribanza ibyiyumviro byo byiza cyane kandi imana renoncer ntiyigeze à sa fidélité. iheba ubwizigirwa bwayo ahubwo misi yose igumya iby'isezerano. Ce qui m'a frappé dans ce contexte, je nkozeko cyane muri ibi ni uko cet homme de Dieu uyu muntu w'imana raconte
jusqu'à Abraham. ariko avuga inkuru araduze arashika kuri Aburahamu. Abraham à qui Dieu Aburahamu fait la promesse. uwo Imana yahaye isezerano. Et si nous suivons Kandi dukurikiranye inkuru ya Aburahamu depuis le début, guhera ku ntango, ou si nous la reprenons, canke tuyisubiyemwo, twasomye hano nk'inshuro zibiri canke zitatu, twabisomye nka kabiri canke gatatu mu mwaka. Rero aravuga muri Yohana, muri Yosuwa 24, muri Yosuwa 24 umurongo wa kabiri haravugwa, Yosuwa abarira abantu bose atukurikuraho Imana y'Abisirayeli agize ati, kera basogokuruza banyu baba hakurya ya Efurati, nka Tera se wa Aburahamu na Nahori, basaba izindi mana. Umurongo wa gatatu, bukeye njana sogokuruza wanyu Aburahamu ndamukura hakurya y'urwo ruzi, mugenduza igihugu cose c'i Kanani, muha kurondoka, muha Isaka. Kumbure gushika no gusa aya majambo: Tera, Aburahamu, Nahori, abasenga izindi mana zo hakurya y'uruzi rwa Efurati, atakumenya na guto ku Mana y'ukuri. Hanyuma giturumbuka, Imana ishobora byose iraseruka, iramwiyereka, iramwiyeshurira. Amen. Nta muntu n'umwe yari akeneye kumwigisha, nta muntu n'umwe yari akeneye kuza kumubwira ubutumwa. Yigishijwe n'Imana, arongorwa n'Imana, agirirwa ubuntu n'Imana, atogwa n'Imana, kandi yagiye mu kwizera, agenda mu gihugu atarazi na gatonyi, ico kumbure atarazi nk'aho aherereye, ariko agenda mu kwizera, yumvira ukwizera, ayumvira ijwi ryamubwiye. Mbega ni bangahe basenze izindi mana, hanyuma giturumbuka baraza basenga Imana imwe y'ukuri nzima, urubyaro rwose rwa Aburahamu. Je sinshobora kwibuza kwiyumvira ku ijambo Ngata Enward Dundel araza kubabarira, ariko ni imwe mu mirongo akunda cyane yo muri Yesaya 51, aho mbere umuhanuzi araduga agashika kuri Aburahamu akavuga hano nyine muri no jambo muri Yesaya 51 umurongo wa rimwe umurongo wa mbere, ngo nimunyumve yemwe abakurikirana ukugororoka, yemwe abarondera Uhoraho, mwitegereze igitandara mwasatuweko, n'inganzo mwimbwemo. Umurongo wa kabiri, mwitegereze Aburahamu sogokuruza na Sara yababyaye, ngo mu mubabaro, kuko hamwe Aburahamu yari akiri umwe rudende, namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza. Nous voyons ici l'histoire d'Abraham. Turabona no inkuru ya Aburahamu, kandi inkuru ya Aburahamu ni inkuru y'uwizera wese, kuko nkuko bivugwa mu Bigalatiya, turi urubyaro rwa Aburahamu nkuko Isaka yarari. Abigalatiya 4:28. Twebwe abaje kwizera. Yari umwe gusa igihe yahamagagwa, hanyuma acika ubwoko bunini. Imana iramuhezagira, imushiraho kugira ngo abe umugisha.
Revenons au cantique reka tugaruke ku ndirimbo du commencement. indirimbo yatanguye. As-tu été une bénédiction? Mbega woba wabereye abandi umugisha uyu munsi? Tu étais et j'étais une bénédiction. Mbega woba warabaye umugisha ku bandi? Nous tiendrons devant le Seigneur. Igihe tuzohagarara imbere y'umwami kuri uwo munsi uzoza, mbega uzokwishura iki? Que Dieu m'accorde, Imana t'accorde, iguhe, nous accorde à tous iduhe twese une vie avec lui. ubuzima bwo kugumana nawe, ubuzima bumubereye, ubuzima Lui est consacré. bumwishikaniye, ubuzima bumwishikaniye, ubuzima Il peut vivre ubwo ashobora propre vie. kubaho ubuzima bwiwe bwite. Amen. Et je crois que si Dieu peut faire de nous de tels Ndiyumvire ko Imana itugize abantu nk'abo qui ont sa cause, bafise igikorwa ciwe, et notre bien-aimé frère umutima, Schmitt dira aussi, Mudata Schmidt nawe araza kuyihanganira, il y a quelques jours, ariko haheze iminsi mike igihe je porte navuga ngo les hommes ou les gens ntwaye dans mon cœur. abantu ku mutima wanje. C'était à peu près la formulation, ou peut-être pas tout à fait exact. Nuko byaba byaravuzwe canke suko neza, ariko Mudata Schmidt yaranyishuye atariko abo bantu Sur leur langue. nabo bagutwaye ku rurimi rwabo. J'ai dit à ce moment-là, j'ai Hanyuma muri uwo mwanya ndavuga ati mwene data, une prédication. ati ubwo ni ubutumwa bwo kuwa gatatu ku Et mugoroba. pour moi, c'était comme une parole Kuri jewe de connaissance et de révélation. ryari ijambo ry'ubumenyi buva ku guheshoregwa. Véritable enfant de Dieu. Umwana by'ukuri w'Imana atwara abandi bana b'Imana akabatwara ku mutima wiwe, Et pas sur la langue, ntabatwara ku rurimi rwiwe, mais sur dans son ariko cœur. abatwaye ku mutima wiwe. Et je crois Ndizera ko que c'est un critère avec lequel nous devons nicyo tous kintu nous twese twari dukwiye kwipimirako. En effet, si nous portons les Nimba autres sur dutwaye la langue, abandi ku alors rurimi, nous les portons aho rero ntitubatwaye ku mutima, kandi nimba tubatwaye ku mutima, et si nous les portons dans le cœur, nimba tubatwaye ku mutima, aho rero ntitubatwaye ku rurimi rwacu. suffisamment compréhensible Ibyo mbega birumvikana mu buryo bukwiye. comme une Kuri jewe ibyo byabayeho guheshoregwa. Rimwe na rimwe turavuga ibintu bisanzwe, ariko ubwo bwari ubutumwa bwuzuye. Et je me dis, mon Dieu, Hanyuma naribwira ati mana yanje, nta kindi nkeneye gisumba ico. Iyo ni incamake ya byose. Kuri ibyo nta muntu n'umwe akeneye kugira ico asigura ngo ukwiye gutahura ibi mu buryo cyangwa ubundi. Oya bimeze nyine nk'uko bimeze. Et qu'en était-il des Mbega abantu bimeze gute? Abantu baja imbere y'Imana, n'est-il pas avec le pectoral? mbega niba bafise urimu na tumimu, mbega kugikiriza niba bafise amabuye 12 agaragaza ubwoko imiryango 12 y'Abisirayeli, mbega ntibari batwaye ubwoko bw'Imana ku mutima? Ça, c'est le véritable service sacerdotal. Ico nico gikorwa nyaco c'ubuherezi, kandi Paulo aravuga yuko ategerezwa gukora igikorwa ciwe c'ubuherezi bicaye ku tubwa bwiza. Natwe turabaherezi kandi twagizwe abami Pour notre Seigneur. kubw'umwami wacu. Que Dieu Imana se saisisse de ma langue ishobore gufata ururimi rwanje, ifate n'urwawe, et celle de nos kandi ifate n'indimi zacu twese, hanyuma igire imitima yacu misha, iduhe impwemu nsha, kugira ngo tube ab'ingirakamaro kuri we. Kuko intumwa Yakobo irandika d'une seule langue ikavuga ngo bénie. mu rurimi rumwe urahezagira ukongera ukavuma uwo Imana yaremye, nk'uko biri muri Yakobo 3:9. Mbega dukora iki? Imana idufashe twese kubwo buntu. Ces paroles me sont allées droit. Aya majambo yangiye neza ku mutima. En fait maintenant pas. Ubu rero ndabibahaye ko, ubu rero ndabibabwiye. Et si Dieu Imana venait à nous coincer, ishoboye imaginez-vous kudushira hamwe ahantu hamwe, nimwiyumvire aha turi abantu bamwe hano. Et si l'on devrait dire, yaba twavuze bien, nous nous réunissons pour la prière, ati dukoranijwe hano n'amasengesho, hanyuma aravugwa mais il n'y a qu'une ati seule ariko ari umuntu umwe gusa
umuntu umwe gusa akoresha impano. Sinshaka kuja mu idonido ryabyo, ariko bure ndabaza mwebwe mwese kuri mugoroba, mbega Imana yakoreye iki twebwe twese uko imyaka yose yarenganye? Mbega imigisha duciye ku ruhande, cyangwa twanyweye ku gikombe cy'agakiza hanyuma tuba abasangiye mwe mu yera? Icyo ni ikibazo icyo tudashobora guhunga kwepa. Ndiyumvira yuko Imana mu by'ukuri ishaka kudutera mu mukungugu ikavuga ngo sinshobora kubahezagira imbere yuko muronka ubwo bushobozi bushobora gukorera muri mwebwe. Nico gituma ndiyumvira yuko dutegerezwa by'ukuri gusenga, ariko ntidushobora gusenga mu buryo twumvikanyemwo, ariko tugataka n'ijwi ry'umutima wacu. Kandi rero umuntu abaye akavuga byinshi cyane mu masengesho, akabona ko abandi batagikurikira, mukundwa, hagarika. Turashaka gusenga igihe cyose abandi badukurikira mu masengesho, kandi tukagira uko twumva ibintu. Mu gihe tutabaye tukibona ibintu ubwacu, abadukikije bobo barabona ibintu. Kandi rero twategerezwa gusenga gusa nk'uko mwe mu Imana aduhumekeye. Kumbure mu gihe kizoza aho twese tuzotangura gusenga nk'ijwi rimwe, kandi iryo ni isengesho rya Bibiliya. Ariko ndabibabwira mu by'ukuri, umwe muri twebwe, muri bene data, utegerezwa guhamagara akavuga ngo mubure ngo dusengere hamwe. Ibyo murashaka kubyibagira. Ibyo bitegerezwa kuva mu mutima, atagutumirwa, ari mu gikorwa cya mwemu. Aho rero biba bimeze neza, kandi ibyanditswe byera biravuga neza, bikavuga ngo ugurura akanwa kawe nzokuzuza. Zaburi 81. Dufise amasezerano ahagije bihuye n'amasezerano ayo twizera y'Imana kandi tukayemera. Ntidushobora kubera umugisha abandi igihe cyose Imana izoba itaraduhezagira, kandi impano za mwemu ntizizoshobora gukoreshwa imbere y'uko mwemu yera asukwa. Canke naho urashaka gukoresha ibyo udafise, canke nanje cyakoresha ibyo ntafise. Kubera ko ibyo tutabifise ni kubera ko tutizera. Imana uyu bose ishire imbere y'amaso yacu n'imbere imitima yacu, ishobore kwandikamo ko ibyo byose birimwo, du fait que nous soyons croyants. Ko kugira ngo tube abizera. Et nous avons également considéré, kandi twabonye yuko mu maso y'Imana umuntu abonwa nk'uwizera gusa igihe Imana imubatije canke yamuhaye inyishu hamwe na mwemu n'umuriro. Kandi ibyo rero bitutuma tuja kurondera ubunyonga h'Imana, turisenga dukomeje. Kandi jewe siniteguriye kubwira ubutumwa abantu qui ne sont finalement pas prêts. Abantu batiteguriye guhura n'umwami. Bitumariye iki? Toute la nourriture spirituelle, ibifungwa byose byo mu buryo bw'impwemu, guheshurirwa kose, inyigisho byose, ibyo byose turabishima. Ariko ibyo byose bitumariye iki nimba ubushobozi bugira buzima, ubushobozi bwa mwemu butari muri wewe, butari muri jewe? Mwene data na mushiki banje, turakeneye ubushobozi bw'Imana gusumba ibindi bintu byose hano ku isi, gusumba ibindi bintu byose hano ku isi. Ndiyumvira yuko nimba twipfuza n'umutima ubunyakuri umaramaje, tugashira ku ruhande ibyumviro byose by'umuntu bwite, tugatangura gusa guhimbaza Imana, tukayishimira ibyo yadukoreye. Nous n'avons plus besoin de demander ou de mendier. Ntidukeneye gusaba no gusabiriza, ahubwo dukeneye gushimira gusa Imana ibyo twamaze kuronka. Pendant que nous remercions, mu gihe dushimira Imana tukayitazira kubwo gucungurwa, tukanayishimira irindi rimwe, hanyuma tugasubira tukibira mu mwami,
no mu byo yakoze. Aho rero mwemu wiwe aduza kuri twebwe kandi twese tuzohezagirwa mu butunzi bw'ubuntu bwiwe. Imana yamagaye Aburahamu ngo asohoke mu bundi bwoko bwasenga izindi mana, aramwishurira n'uyu munsi naho urubyaro rwa Aburahamu ruri hano. Twebwe nk'abana b'Imana turafise uburenganzira bwo kwizera Yesu Kristo, kwakira ibintu byose Imana yadusezeranije. Ntihagire umuntu n'umwe yumva yikuyemwo mu buryo ubwo ari bwo bwose, ariko twambaze mu by'ukuri izina ry'Umwami nk'akanwa kamwe. Dore ko isaha irakomeye, ntituzi ibishobora kuba mu minsi mike cyane. Amakarata y'isi cyangwa ibihugu uko acafye bishobora gusubira guhindurwa. Ibisagara bihari uyu munsi bishobora kuba bitazoba bihari ejo. Turibwira ko ni iminsi ya nyuma iyo tubayemo. Ngira umugisha ku bw'abandi uyu munsi, ngira umugisha mu bihe byose. Kibe ico cifuzo cacu, ribe ryo sengesho ryacu kuri twese. Ndizera yuko mwese murizera yuko Imana irishura kandi irasubiza amasengesho, kandi guhera uyu mugoroba. Amen. Data uri mu ijuru, turagushimira n'imitima yacu yose kubwo ijambo ryawe ryera ry'igiciro iryo twumvirije, tukyumvira ko, tukazirikana ko twatahuye yuko wasoje buri jambo ryose mu bwizigwa bwose, watanze ibyagezwe, watanze amabwirizwa, kandi watanze na mwemu wawe kugira ngo ayo mabwirizwa ashobore gusohozwa. Kandi basokuruza baragarije ntibumvira. Mana yanje, mbega iyo siyo shusho yanje, mbega iyo siyo shusho yacu, mbega siko tumera imbere yawe o Mwami. Nico gituma turaca bugufi munsi y'ijambo iyo twumvise uyu munsi. Mwami Mana yanje, mbere n'inkingi y'umuriro n'ibihambaye ibindi byakoreje ntibihagije kiretse mwemu wawe aje kuri twebwe, Mana nshasha, bikemeza uko ijambo iryo twumvirije. Mwami Mana yanje, ntidushaka kwiteza isoni cyangwa guteza isoni wewe o Mana yanje. Nimba abakuru b'ibihugu bano kwesi baba bafise ububasha bwose ku bihugu byabo, mbega ntibirushirije abarungitswe nawe ko bakagira inyuma yabo ububasha bwose bw'Imana. O Mana Mwami, turi mu bwami bwawe, turi mu bwami bwawe, turi mu bwami bw'Imana. O Mana yanje, ingo mu bwami bwawe, zanana nawe usoze ibintu byose ushaka gukorera mu bwami bwawe. Haleluya. Wadutegetse gusenga tuvuga ngo ubwami bwawe buze, ukugomba kwawe gukoreke Mwami, kandi ndagusabye ngo utubohore wa mube Mana yanje, kandi utange ibyiza kubw'ubuntu, wishimagize mu bushobozi. Amen. Mwami, ni mu kwizera ducecetse niho twaronkeye uguhishurirwa gukomeye kw'ijambo ryawe, kandi mu buryo buciye bugufi hari ikintu kitubwira ngo tuzoba mu kwemezwa k'ubushobozi gukomeye kw'iri jambo ryahishuwe.
mana yanje si cela ibi a été décidé ainsi dans ton plan, byagenye uko mu mugambi wawe, prends-nous tous, fata jewe dufate twese hama umugwanizi écrasés sous nos vuba ajanjagurirwe munsi y'ibirenge byacu, kuko uko niko byanditswe. Mwami, c'est toi qui peux faire tout ni ça. wowe ushobora gukora ibyo bintu byose, si twebwe ariko ni we gusa, kuko haranditse Le Seigneur ngo umwami amena satani umugwanizi. Turagushimira wamenye umutwe w'inzoka. remerciement, honneur, ugushimwa, icubahiro n'ubwiza bibi byawe. Ufate bene data kugira ngo bagukorere, ubahezagire, ubasige, accorde des auditeurs, uhe abumviriza kwakira, hanyuma ugaragaze muri twebwe twese tel désir si icyifuzo c'ibwina gikomeye que tu devras toi-même assouvir. icyo wowe ubwawe uhaza kandi ukazohaza, uguhimbaza no gusengwa bibi byawe mu izina rya Yesu, amen.